Murakoze. Jewe nakabazo gatoya makenga. Jewe iyo abantu bariko barigisha bagaca bavuga ngo bari mu idini ngo abagize nte. Nibaza yuko twese kumva Yesu, kumva ijambo ry'Imana twararyumvise turaryumva bitandukana uko turyakira. Kandi jewe makenga namangira umvise umuntu nyene bavuga ko yakijijwe navyo nyene bitetse tuba tujije yakiyaga kiza by'ukuri usanga muri mwese yabona umvise kandi abo muranumva si ibintu umuntu yigirira uwo munsi abarosa kugakiza ari mpemu yera Yesu amugendereye agahinduka akabona kwakira ibintu gutandukanye. Ariko je murambona turi mu ishengero ngo bashaka kwakira Yesu n'umukiza ngo muze ngaha tufukame tubasengere. Ikibazo cangira none ngiye bakasenga canke ujya giye bakamusengera eske yaciye amwakira ko twese twobishaka kumwakira atari ibintu duca tugira tuzite. Rero jewe muri ivyo vyose amakesi ariho iyo kugendererwa nivyo bigoye. Ni naco gituma abantu bacata batahura ibintu bitandukanye kuko umuntu yakiyaga kiza ahari hose ari tandukanye bamubone umuntu wese akamushingira intaha tujya kweri yarakijijwe ndavyemera kandi ndabibona mu vyakora mugabe ico kintu kukironka rero niho bigorana. Rero iyo bahamagaye ngo tumwakire tumusengere ngo ace ngo abakiye uno munsi cyagenda ndagira akabazo eske bavyakiye by'ukuri. Murakoze. Mama murakoze cyane akabazo kiza mu bajije. Kwakira Yesu sima kuja imbere entreta reka mvuge ikintu ni ibintu duhamagara abantu imbere ngo wakire Yesu nta verse nimwe hari nta verse nimwe ibisigura ngo kugira ngo wakire Yesu ngo kuja imbere. Kwakira Yesu ushaka kumwakira wenyene uri mu cumbi wawe uri muri saro uri mu muduga kuko bivuga ngo ni wizera mu mutima ko Yesu ari Imana ko yapfuye akazuka ku bwawe ukabyatora n'akanwa kawe ukabyizera mu mutima uzokizwa uri kugororoka. Rero kuza imbere iyo bavuze ubutumwa bunigishe ngaha c'est pas nécessairement ko ari byo ushaka kuza imbere utigeze utahura ibyo bavuze. Umuntu aza imbere kwakira Yesu birafasha ko je n'ibyo byambayeko muri 2001 nashinze ntahe barigishije mbwa ko wari umunsi wanje wakoje ijambo rya kugendererwa conviction mpemu yera mu mutima wawe igihe utawe kuri umunyabyaha udashobora kwikiza Yesu ari we wenyine akiza abohora atanga aho gakiza cyo kubuntu ugakonfesa naho wicaye muri ico kibanza c'est pas nasema kuza ngaho imbere ngo ndakurambika kwibiganza ushaka kumwe uti mwami Yesu ndakwizeye ndafise umuntu w'inshuti yashingiye intahe ko yagiye yumvise ubutumwa ku radio birahera mugaba convaincre wenyine aje mu cumba arafukama arakira umwami Yesu wenyene ni nshuti n'umukuzine wanje Antreta arakizwa ico gihe ubu yarahindutse umuntu yakijijwe kandi ari mu bya Yesu cyane atari uko habaye ikintu mu guteza kubanza kumva message ntawo kwizera atabanje kumva ubutumwa bwiza ubwo butumwa bwiza ukabwizera mpemu yerakanyeganyeza umutima wawe wakoresha indi jambo rikomeye umuntu avyiha ni Imana ibiguha nugaba abanza kunyiganyiza umutima wawe ukumva ko ukeneye uwo mwami mu mutima wawe hamukambwa ati mwami Yesu ndakwizeye ndi umwana wawe ico kintu gikoze nkuko wabivuze hariho changement ziba ku buzima bwawe bakazibona bakavuga uti yari uyu unye uno munsi n'uyu muntu atari ko warinze kubivuga ingene uvuga ingene ubaho na passion zawe zirahinduka umunezero wawe urahinduka. Hari abantu benshi bumva ubutumwa bwiza bakaza imbere batigeze babwiga ubutumwa bwiza suppose kubujenje ngankigisha imigisha amafaranga nkagira amafaranga rimwe atanga muzogira ibintu nkavuga Yesu karazobahezagira akavuga amen abashaka kwakira Yesu ni bande nimuze ngaho imbere mbega navuze ubutumwa bwiza bukiza jaravuze ikindi kintu atari ubutumwa bwiza umuntu yakiriye ivyo bintu yakiriye Yesu canke hari umuntu yigeze kwigisha ngo ubujenge amafiriti ngo na za mayonnaise ahantu twari dusengera tabwati mutibaje kutubwira ko ajya amafiriti na mayonnaise eske umuntu yakatubwira Yesu kandi avuga hamwe Yesu ashimwe Yesu yarampezagiye mfise akazi keza mfise imiduga myiza nivyo akatubwira ntiyari evangeli umuntu yakatubwira iyo bazi imbere abaje imbere nibaza ko bakire Yesu mugabe Imana muri
omniscience yayo nibaza yuko ishobora no kubakiza kuko n'Imana ishoboye byose ariko ikintu gikomeye nuko wumva ubutumwa bwiza hamwe ubutumwa bwiza bukanyaganyiza umutima wawe hamukumva ko ukeneye kwakira umwami mu mutima wawe ubikorere ngaho ntaco vyica ugiye imbere by'ukuri convince nkuko benshi ngaha byatubayeko ntaco vyica ugiye mu muduga wawe utashe ukabikora Yesu arakumva uri mu cumba arakumva uri muri dushe arakumva uri ku kazi arakumva uri kuragira marche Yesu arakumva ko Yesu ari ahantu hose gikuru confess him confess mubwire uti ngo mu mutima wanje unkura mu mutima ukomeye nk'amabuye unshe mu mutima uroshe nk'inyama ume mwemu wawe ampindure biroroshe ibisigaye you trust him ukagendana nawe di jour au jour agenda transforma mentalite yawe sinzi ko ndabeshe neza mama urakoze cyane thank you